niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi mwebwe mwese mukurikirana ikiganiro ikirundi c'abarundi ndabaramukije. Ndi Ntafatiro Patrice natakara tabitarara mu nzira, ni jewe Ntafatiro mwene ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo ka Rubaduka. Aha nashobora kubandanya gushika ku musokuru wacu w'15 ndiko ndavuga amamuko yacu. Umusokuru wacu wa mbere akaba yabayeho hafi mu kinjana c'12 akaba yitwa Kamana. Aho rero uno munsi murabona ikiganiro ndiko ndagira ni ikiganiro nsa n'umutari aho nahora. Hano ndi muri centre d'achat de la place d'Orléans, nukuvuga ni ahantu hari amaduka menshi, ahantu abantu baza kugurira ibintu, haca abantu benshi bo mu gisagara ca Ottawa, mugabo novuga ngo muri quartier, novuga ngo mu gacimbiri ka Orléans. Naha rero niho ndi. None ni kubera iki naje ngaha uno munsi? Naje ngaha uno munsi kuko ibintu ngomba kuvuga ibintu by'abarundi baza muri Canada. Ibintu by'abarundi barungika abandi barundi muri Canada. Nivyo ngomba kuvuga. None rero nkababwira nti nimuze twizerane, twizanye ikirundi c'abarundi. Tukizerana gute? Tukizerana kugira ngo ndababwire ivyo nzi, kuko ntayo babwiye urashaka gusanga ata muntu azobabwira. Je maze imyaka 22 muri Canada, ariko ndabona ko umengo abantu bagomba kubivuga. Ubu naho kuva mu 2015 abarundi bariko baraza muri Canada ari benshi cyane. Bariko baraza rero ari benshi cyane, ugasanga bariko baraza hari ibintu batazi. Ibi biganiro bashaka kuzoba 3 canke 4, nibaza ko bitazoshika 5, mugabo bizoba ari biganiro bijanye n'ingene abantu baza mu Burundi n'ubuzima bwo muri Canada n'ubuzima bw'iburaya, kugira ngo abarundi bajijuke bamenye ingene barungika abana babo muri Canada, barungika iburaya, babarungika hariho hose, kugira ngo bamenye ivyo baheza bagashikiriza. Nuko rero jewe ubu naheruka kugira ikiganiro mvuga nti mawe wanje amvyara Binyongori Godeliva na dawe wanje amvyara umwubahwa ndi muri Michel, nugusonera abavyeyi batuvyaye, nugusonera so na nyoko. Niho nerekanye ingene umwana yosonera se agasonera na nyina. Nkaba nabivuze mu ngingo 51 za TikTok 51. Uno munsi rero nje kuvuga ko abavyeyi b'abarundi hariho abavyeyi badakunda abana babo. Bizoba ari ibiganiro 3 canke 4. Iki ni ikiganiro ca mbere. Mwa abavyeyi b'abarundi cyane cyane mwebwe mwabarundi mwifise, kunda abana banyu, kunda abana banyu, kunda abana banyu nkuko mawe Binyongori yankunze jewe agakunda n'abana yavyaye. Mawe ntiyashobora kundungika ahantu atazi. Nubu narongoye, nubu nari inkuze mfise imyaka 50 ningahe, mfise imyaka 40 ningahe, ko mawe yapfuye mfise imyaka 51. Yaguma mbaza ngo none ga mwana ngurya iki, ngo none ga mwana ngutunzwe n'iki, ngo none ga mwana ngo ibintu bimeze gute, ngo ibintu byawe bimeze gute. Ukumva ko afise ingorane zo kumenya ibintu bintunze. Mugasanga ibintu by'ubu, ugasanga abavyeyi b'abarundi cyane cyane bifise barafata umwana w'umukobwa, barafata umwana w'umuhungu bakamurungika muri Canada, bakamurungika iburaya. None biba byagenze gute? Ubwa mbere na mbere sonera sona nyoko. Naheruka kuvuga ingene abana twokunda abavyeyi bacu tukabasonera, tugasonera abavyeyi bacu. Uko dusonera abavyeyi bacu n'abavyeyi nabo niko babwiza kudusonera, kubera batadusoneye haca haba ingorane. Je novuga yuko abavyeyi bamwe b'abarundi, cyane cyane abarundi bifise, ntibasonera abana babo, ntibategura akazoza kabo neza. Ivyo bikabandanya. Ubwa kabiri hariho urwanko rw'abavyeyi banka abana babo. Abavyeyi b'abarundi cyane cyane abavyeyi bifise ntibakunda abana babo. Babanka gute? Barabanka kuko barabuhura ngo babarungitse mu mahanga muri Canada. Ugasanga umuvyeyi ariko agomba kurungika abana muri Canada,
ugasanga umuvyeyi hariho ibintu atazi kuri Canada. Wewe ufashe umwana ukabuye Bujumbura ukamurungika muri internat ukamurungika mu mashure Igitega, ubuzi ko hari umuntu murungikiye, ubu murungikiye directeur umuyobozi, ubu murungikiye directeur ubushinzwe abana, ubu murungikiye ekonome ubujejwe ivyo bafungura, ubu murungikiye nde, umurungikiye nde. Wewe uri umunyagitega ukarungika umwana wawe kwiga muri kaminuza Ingozi, umurungika ahantu ashikira canke ukabwirizwa kurondera inzu azoshika abamwo. None iyo murungitse abantu muri Canada bibagendera gute? Nivyo ngomba ndababwire. Ubwa gatatu, naragize TikTok, naragombye kugira ibi ngomba kuvuga, nagombye kugira ama TikTok ngo nagira akantu gatoyi, nsanga ntibikunda, nsanga mbwirizwa gutegura ikiganiro cumvikana, ikiganiro kimeze neza. None rero ingorane ngomba kuvuga nizi, ngomba ndakubwire, ingorane ngomba kuvuga nizi, ngomba ngushikirize kugira ngo umurundi wese ashobore gutegera. Murabona ndi ngaha, murabona abazungu baguma barengana, abirabure baguma barengana, abadimudimu baguma barengana, abantu bose baguma barengana. Ibiganiro byose nzogira uko ari bitatu canke bine, hazoba hari abantu nk'uku nyene kugira ngo umuntu ashobore kubona hahandi bwa bundi umuntu ari. Hari abantu bahora bambwira ngo ntafatiro Patrice burya ngo ari mu Buganda shaho, ngo ari hirya yo mu Rwanda gatoyi canke ngo ari muri Kenya, ahandi murahabona. Ubwa kane, ngomba gusaba imbabazi kuko ivyo ngomba kuvuga urasanga wogira ngo ni contre succès. Babantu cyangwa bavuga ngo contre succès canke ngo n'inzigo canke ngo sinshaka aho nashitse ko abandi bantu bahaza. Muko namaze gushika muri Canada ngo singomba ko hari abantu bahaza. Ngomba kukumenyesha ugambe na mbere, naho igihugu cy'u Burundi cyose cohera ha muri Canada nta na kimwe jewe byombarira. Uti kubera iki? Je nta na kimwe byombarira, nta na kimwe. Jewe ndashobora gukora ibintu bingoye, mugabo jewe sinzi kugira ishari ry'umuntu. Umuntu mbona umengo yogomba kunsumbya ibintu, jewe nta nkora gose kugira ngo ndabinye no musumbya. Jewe iyo ndiko ndakora ibintu hanyuma ngasanga kumbure hari umuntu agomba kunsumbya, nja nihata gusumba. Ariko iyo nsanze jewe ntashobora kumusumbya, nca ndabiheba nkamurekera. Ku buryo rero je naho abarundi boza ngaha, naho abantu bose, naho Bujumbura yose yoherera ngaha, naho Gitega yoherera ngaha, jivyo ntibindaba. Je ndaba ko hari ibintu Imana yampaye aha muri Canada. Ubwa kabiri, ndafise akazi, je ndafise ahantu mba, ndafise aho Imana yanteguriye, ndafise umukenyezi, ndafise abana, ndafise umugisha Imana yampaye. Jewe ndafise umugisha wiwanje kubera je nitwa Ntafatiro Patrice. Jewe ndi umwana w'13 nkavuka itariki mwese muzi, ngakurira mu gihugu mwese muzi, hanyuma ngahava nza kuba ino muri Canada. Nje kuhaba rero ni Imana yahanzanye. Je ndafise umugisha wiwanje, je nta mugisha wundi muntu nkeneye. Arico gituma je umuntu yubahutse kunyurira ndamubwira nti ubwiza kunyururuka, jewe nkamubwira ibintu uko ibintu ndabizi. Ubwa gatatu, si vya bindi mu Burundi uvuga ngo nshikira imbere. Ino muri Canada siko biri. Ino uraza hanyuma ukaza ugashikira muri immigration, novuga ngo ugashikira mu ruja n'uruza rw'abarundi canke rw'abantu bazi no muri Canada, hakagira abantu baca bakwitaho. Nta bindi, ntukeneye iki, mugabo hari utundi tuntu dukenewe nzaho gushikiriza. Umva rero ngaha mu Burundi urashaka gusanga umuntu yishira ku wundi, umuntu akishira ku wundi, umuntu akishira ku wundi. Hano siko biri cyane. Ubwa kane, usanga umuntu akwishirako mu Burundi kubera ngo akubwira ngo aragukunda, mugabo burya atagukunda. Igituma atagukunda nuko nk'umuntu akubwira nti urashaka gusanga nako njishijemo, urashaka gusanga mu Burundi abahutu bagurongora abatutsi kazi ku bwinshi, ugasanga abo bantu b'abatutsi kazi barisukira ku bahutu ngo barongore, ugasanga abo bantu bagiye kurongorwako ugasanga n'abantu bafise amafaranga. Ino siko biri. Ino jewe nta batutsi kazi mbona bisukira ku bahutu. Nukuri kubera iki? Ko dusa n'abangana, kubera ko dufise uburyo bumwe, kubera ko dufise ibintu dukora hafi bimwe, ko dusanga nta muntu umwe gukanga arafise akazi nk'ako ufise. Umuhutu arashaka kuronka akazi keza gusoma umututsi
nk'uko umututsi nawe ushobora gusanga aronsa akazi keza gusumba k'umuhutu, nk'uko umutwa ashobora kuronka akazi keza gusumba ak'umuhutu n'ak'umututsi. Rero ino nta muntu n'umwe agukanga, ino nta muntu akubwira ibi akubwira ibi akubwira ibi. Aho ni ukuvuga rero nkaca ndakubwira nti ubwa gatanu abantu batunze mu Burundi, ivyo navyo nzobishikako aho nzovuga kumbure igituma hariho abantu bamwe b'abatutsi kazi usanga bagenda kurungurwa mu bahutu, hanyuma ugasanga mugabo nta batutsi barongora abahutu kazi. Sivyo ndagomba kuvuga, ivyo nzobivuga hanyuma, gusa ndagacishije kugira ngo ndakwereke ko ino hari abatutsi kazi benshi, ino hari abahutu benshi kandi bize amashuri, mugabo abatutsi kazi ntibisukira ku bahutu. Mu yandi majambo mu Burundi hari ico baba bashaka, urantunga uramburana, sico nagomba kuvuga, muga no kubera ibintu bigenda bikwegana bigenda bifatanganye kugira ngo ndakubwire ibintu vyiza. Ubwa gatanu rero, abantu batunze mu Burundi, mwebwe murungika abana banyu mu bihugu vyo hanze. Simvuze Canada gusa, simvuze Amerika gusa, simvuze Ubufaransa, simvuze Ububirigi, simvuze Australia. Mwabantu ndabasavye muzokurikira kino kiganiro, muzokumviriza ibintu ndiko ndavuga, bizobagirira akamaro. Kubera baca umugani mu Kirundi ngo ukuri kuvuga ubukuzi ntikuvuga ubukuze. Nivyo ndakuze mfise imyaka 56, uzi yuko hariho n'inda zikoroka, ariko jewe ngomba kuvuga uko kuri ndakubabwire. Ubwa gatandatu niho nza guhereza kuzaza ambassadeur, abantu bagenda guserukira igihugu cabo mu kindi gihugu. Ngomba kuvuga reka mfate ngaha muri Canada, abantu muri Canada bagenda guserukira igihugu ca Canada mu Burundi. Igihugu kigomba kurungika abagiserukira mu Burundi gikora ibikurikira. Urabyumva? Igihugu nk'ubu Canada, nk'ubu Ububirigi, nk'ubu Ubufaransa, nk'ubu Uburusiya, nk'ubu Ubushinwa bugomba kurungika abagiserukira, abaserukira ico gihugu mu Burundi, bakora ibyo bihugu bikora ibi bikurikira. Ugambe na mbere kwiga ibikuru bikuru by'umuco kama w'u Burundi, no kuvuga ingene baramukanya no kuboko. Ino mu bazungu nta muntu uramutsa ukamuha ukuboko, urashika uti mwaramutse bikaba bikwiye, ariko mu Burundi uramuramutsa uti utamakuru, mukaramukanya nyene mugakubitana ukamwumviriza. Hariho nakazehe mbere ko gatangwe kugabanuka mu Burundi gasa nakagabanutse, mugabino muri Canada cyanye mu bazungu nta uramutse ugundi, kiretse ugiye mu mubonano ukurondera akazi cyane, ugiye kubonana n'abantu bakuru abo bararamukanya, mugabandi nta muntu uzosanga aguhaye ukuboko. Ivyo rero no kuvuga umuzungu agomba vino muri Canada, agomba mu Bufaransa, agomba bive mu Burusiya, baramubwira bati abarundi bararamukanya, ukamuha ukuboko nawe akatwakira bakarumutsa gutya, niko baramukanya. Ivyo baza babizi kubera umuzungu muhuye yamataguha ukuboko, mugabo amaze kurira indege akarukino nta kuboko aguha. Ubwa kabiri kumenya ivy'amoko y'u Burundi. Ayo moko nyene abarundi badashaka kwemera. Umuzungu avuye ino, umuntu avuye mu Burusiya, umuntu avuye mu Bushinwa, umuntu avuye mu Bufaransa, avuye mu Bubirigi, avuye muri Australia, avuye muri Canada, agenda mu Burundi bamubwiye ko hariho amoko y'abarundi. Bakamubwira bati abahutu bamezuku, bakamubwira bati abatutsi bamezuku, bakamubwira bati abatwa bamezuku. Ivyo tutagomba kwemera, ivyo tutagomba kuvuga, ivyo twebwe duhisha, bo barabivugana. Bakabivuga bati rero burya abahutu muri ko muravugana uzobabwira gutya hari ibintu uzovuga mu bahutu bikaca byononekara, abatutsi nabo muzovugana gutya hari ibintu uzovuga mu batutsi bikaca byononekara, abatwa nabo uzobagenzuku, hari ibintu wovuga, hari ibintu wokora mukaca mubipfa. Ivyo barabizi. Wari ugasanga mu Burundi umuntu ariko aravuga ngo nta moko ariho ntidusa mugabo iciza nuko twese duca hamwe, umuntu akamenya ko ari umututsi akaguma ari umututsi, umuntu akamenya ko ari umutwa akamenya ko ari umutwa, umuntu akamenya ko ari umuhutu akaguma ari umuhutu, muga tukabana tuzinanye. Je muranyumva neza? Ba bantu bo muri Canada bariko bararondera bamwe ba Nkurunziza Emmanuel bama bumviriza ivyo mvuga ngo hama ngo baze kunshengeza ngo banyirukane. Je naho Canada yonyirukana nzosubira mu Burundi, kandi je mu Burundi nta muntu nishe, mu Burundi nta muntu nivye, mu Burundi nta muntu nabesheye, nzosubira mu Burundi hageze ko mfa mfe. Umuntu rero atabe kumbwira ngo ntafatiro ngo tuza kumurega ngo hama ngo bamwirukane. Banyirukanye bazaba banjanye iwacu, nzoba ngiye kuraba imva ya mawe, nzoba ngiye kuraba aho abantu iwacu bari. Ngumye ngaha ni byiza, ngiye mu Burundi ni byiza, ngenda mu Burundi
ni vyiza, nza muri Canada ni vyiza, ngenda mu Burundi nkagaruka muri Canada ni vyiza, ngenda mu Burundi kubayo ni vyiza, niyo navukiye, nguma ngaha ni vyiza. Urumva rero nta gatsinde na kamwe kariho. Nkavuga nti amoko y'abarundi ariho, kwa amoko y'abarundi rero ariho, rero abazungu bobo abantu baza guserukira ibihugu byabo mu Burundi bo barabibabwira. Aho icya gatatu, umuntu aje guserukira igihugu ciwe mu Burundi baramubwira intara kama, bati ugiye mu Bututsi hameze uko, ugiye mu Kirimiro hameze uko, ugiye mu Kumoso hameze uko, ugiye mu Bweru hameze uko, ugiye mu Buyogoma hameze uko, ugiye mu Buyenzi hameze uko, ugiye Imbo hameze uko, ugiye mu Migwa hameze uko, ugiye mu Buragane hameze uko. Sinzi ko nazivuze zose, navuze Bweru ndavuga, Bugesera ndavuga, Buyogoma ndavuga, Kumoso ndavuga, Kirimiro ndavuga, mu Migwa ndavuga, Mugamba ndavuga, Bututsi ndavuga, Imbo ndavuga, Buragane ndavuga, Buyenzi. Ni intara 11 ndazihejeje. Nuko umuntu avuye no muri Canada barabimubwira. None wowe uri kurarungika umuntu muri Canada, uri kurarungika umuntu mu Bubiligi, uba bayimubwiye? Ubwa kane, kwiga amajambo amwe y'ikirundi. Burya abazungu baza, mwarabonye umuntu aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi aravuye ikirundi. Muheruka kubona uwuserukira Ububiligi mu Burundi aravuye ikirundi. Urazokwihenda umutuje kuri nyina, urazokwihenda umubwire ngo iyombwa, urazokwihenda umubwire ngo ingene gisa, azoba bizi. Abazungu bose, abantu bose bava mu mihingo bakaza guserukira ibihugu byabo mu Burundi, babaza amajambo amwe kandi biga imikomo, biga amajambo atari meza. Ego aho nari hasi ubu namaze kuja hejuru, navuga ko kwigorofa ya gatatu. Aho nari hasi hari abantu benshi barengana, nari navuze yuko abantu baza guserukira igihugu ciwabo mu Burundi bariga amajambo amwe, amajambo cane cane atameze neza, amajambo y'imikomo, amajambo yo gutukana, kugira ngo umuntu amubwiye nabi acamenya icafata. Nuko hanyuma ubwa gatanu, muzobona ko rimwe rimwe abantu baserukira igihugu cabo mu Burundi, abo bantu neza na neza amasangana bafise igitega, bafise telefone. Hajya no kugira ngo rimwe rimwe ashobore kwabura, ashobora gufata amajambo y'umuntu ariko aravuga, umuntu ariko aramubwira, kugira ngo aze gutaha. Atashe acamubwira ati mbega umuntu akubwiye gutya abakubwiye iki. Bikavuga ko abantu bava mu bindi bihugu, abantu baserukira ibihugu byabo mu Burundi, nukuzoza muraba ko neza, mugaheza mukavuga ivyo muzi. Aho urashaka kuvuga ibintu nko nga muri kino gihugu, urashaka kuvuga ngo ndiko ndavuga ikirundi, ngo nta muntu akumva, umuntu arakumva. Aho icya gatandatu, iyo umuntu agiye guserukira igihugu ciwe mu Burundi, agenda yisunga uwundi muntu. Nk'ubu dufate ata muntu wo mu Canada numwe ari mu Burundi, hama Canada ikarungika umuntu wo mu Canada mu Burundi, usanga zinanye n'umunyamerika. Ashikira ku munyamerika akamuvugisha, akamubaza ati ngaha bahaba gute. Uretse ibyo baramubwiye mu bitabo, uretse ibyo baramubwiye bamutegura imbere y'uko aza mu Burundi, ashitse no mu Burundi aza yisunga umuntu. None ngira ndakubaza, wewe uri kurakurikirana kino kiganiro, wewe uri umutunzi wo mu Burundi, wewe ufise amafaranga menshi mu Burundi, ukagomba kurungika umukobwa wawe, ukagomba kurungika umwana wawe, ukagomba kurungika umwishwa wawe, ukarungika umuvyara wawe muri Canada. Ibi bintu wababikoze? Uba wakoze ivyo bintu? Uba warondeye umuntu aba muri Canada ukamubaza ingene bahaba? Uba umurungikanye umuntu, uba umurungikiye umuntu ubuzi muri Canada ingene bahaba, mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Australia, ubuzi ingene bahaba ukamurungika. None umurungitse ntubumva ko uba umuhoroshe? Agiye mu gihugu atazi, imigenzo atazi, ahantu atazi, abantu twe tukira abarundi neza. Twe tuba ino mu mahanga, je maze imyaka 22 muri Canada, je sinkira umurundi neza. Mu kiganiro kizokurikira kumbure nzovuga ingene twebwe tumeze, ingene abantu ba mu mahanga bameze. Ntibitanaho, ni bake cyane uzosanga bagomba gukora ikintu kugira ngo bateze imbere abandi. Bahava baba nka kwa kundi nyene nyamwigendako, ugasanga n'abarundi nabo barabaye banyamugendako. None uri kurarungika uwo mukobwa wawe, uri kurarungika uwo muhungu wawe, urungika umwisho wawe, urungika umuvyara wawe ngo aze muri Canada, umurungikiye nde? Umuzaniye nde? Ubugomba akora iki? Ubuzi yuko azoca abaho gute? Naho jewe mvuga rero nti mwabantu
mwebwe murungika abantu muri Canada, mwebwe murungika abantu ngo baze mu Bubirigi, baze Buraya, baje muri Australia, kubanza murabe. Kandi cyane cyane abo bantu usanga murungika n'abantu bafise uburyo. Udafise uburyo ndavyumva kuba ari ugupfa n'ugupfa, n'ubundi uba wari usanzwe umerewe nabi ukagira uti sinzomererwa nabi gusumba. Umuntu afise uburyo, umuntu yitunze, umuntu afise amahera, umuntu afise amafaranga. Ivyo rero byo nzovuga hanyuma. Ubu nagomba kukubwira nti wa muntu we wari kurankurikirana urakaramba. Aho rero nagomba kuvuga nti ikiganiro ca mbere ni cy'impanuro nagomba gushira kuri TikTok, mugabo sinagishize kuri TikTok kubera bwari ko ari ubuntu buto buto bunyanyaguye ntari kuvuga ibintu uko ndabishaka. Ubwa kabiri navuze nti jewe ngomba mvuga ibintu urashaka gusanga mutazobikunda, mutabikunze je ntimumbaze, je muganza banavuze ukuri kubera ukuri kuvuga ubukuzi ni kuvuga ubukuze. Nivyo no gukura ndakuze kubera hariho ninda zikoroka, ivyo ndavyumva. Nivyo gukura ndakuze kubera hariho n'abafafise imyaka 10, 20, 30, James 50 ningahe. Ariko nagomba kubabwira icya gatatu ko jewe ndabasabye ikigongo, murantunga mu mbabarire. Mbove mwibaza ngo ni Patrice ngo mu contre succès, ngo ntagomba abantu baje muri Canada, ngo ntagomba abantu bazi Buraya. Oya, rungika uwo muntu wagize uburonzi, uzi y'umurungitse, uzi ibyo agiye gukora, uzi iki ivyo nzozarabishikirize hanyuma. Ubwa kane n'umuntu agiye guserukira igihugu ciwe mu Burundi baramubwira ingene igihugu cy'u Burundi kimeze, ingene hameze, ingene uvugana n'abarimiro, ingene uvugana n'abatutsi bo mu Bututsi, ingene uvugana n'abagamba, ingene uvugana n'abaragane, ingene uvugana n'abamoso, ingene uvugana n'abayogoma, ingene uvugana n'aberu, ingene uvugana n'abagesera, ingene uvugana n'ababo, ingene uvugana n'abayenzi, ingene uvugana n'abo mu migwa, ingene uvugana n'abandi bose. Ni haba hariho abo nibagiye barantunga baramburana intara ni 11 ni Bweru, Bugesera, Buyogoma, Kumoso, Kirimiro, Buyenzi, Imbo, Mumigwa, Mugamba, Bututsi na Buragane. Abantu bose bizo ntara baza babazi. None wewe nawe iyo ugomba kurungika umuntu wawe, umwana wawe, ubura bwawe ukamurungika iburaya, ukamurungika ahantu mahanga, uba wakoze iki? Ikiganiro ca kabiri naco kizoba ico kubwira ingene ngaha umuntu wo mutegura, ingene wotegura umwana wawe imbere yuko aje Buraya, imbere yuko aja muri Canada, ingene yuko aja muri Amerika, ingene wo mutegura. Siriko ndavuga impunzi, siriko ndavuga impunzi ziri muri Tanzania ziri hehe, siriko ndavuga impunzi ziri muri Malawi, siriko ndavuga impunzi ziri mu Rwanda. Ndiko mvuga umuntu avuye mu Burundi, bafise ibifaranga, bafise ibihinda n'ibihindukira, bafise iki, bafise amagorofa, ukazibona umuntu ngo ndamurungitse. Wewe rero wari kurakurikirana kino kiganiro urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Wewe wari kurakurikirana kino kiganiro uragatiba gutanga ntewe guturikisha. Wewe wari kurakurikirana kino kiganiro urakagira impundu n'impuzu, urakagira huba wubahwe, urakagira ibanga n'ibanga ubangiramwo imbuto, ikibisumba byose urakarenga nkuko mugabo mubonye aheje kurenga. Abanzi barengutse urakarenguka, abanzi barenganye nk'abari bariko barengana, ariko bishitse mu karengukira icarimwe bobo bazorongukire ukurengwa nakagaruka.